ivyerekana ko umuntu ariko umuvumo. Imana yerekana igicapo c'ubuzima bw'umugisha yifuza ko abantu babamwo. Imana imaze gukura Abisirayeli muri Egiputa yababwiye ko nibagira umwete wo kwitondera ivyagezwe vyayo bakayumvira bakabishitsa ngo izobashira hejuru gusumba yandi mahanga yose yo mw'isi, kandi izobaha kurondoka mu muryango, bahe kugira umugisha mu bigega, amatungo yabo azogwira. N'amajambo dusoma mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe gice ca 28 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose mbagera uyu munsi mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi, kandi imihezagiro izobabako ibashikire. Nimwumvira Uhoraho Imana yanyu muzogira umuhezagiro mu gisagara, muzowugira no mu matongo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, bo n'imirima yo mu ndimiro zanyu n'uruvyaro rw'amasho yanyu. Inka zanyu zirondoke, bo n'imikuku yanyu. Mu bisimbo byanyu hazoba umuhezagiro, bo no mu twato twanyu mucumbamwo. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza. Uhoraho azotuma abasi banyu abakuriye hasi batsindigwa imbere yanyu, bazozanana inzira imwe babateye, babahunge baciye mu nzira indwi. Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe, ube mu bigega vyanyu no mu vyo mukora vyose, kandi Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu abahaye. Uhoraho azobahagarikira ngo mumubere ihanga ryera nk'uko yabarahiye nimwitondera ivyagezwe vyiwe. Uhoraho Imana yanyu mukagendera mu nzira ziwe, kandi amahanga yose yo kw'isi azobona yuko mwitiriwe izina ry'Uhoraho abatinye. Uhoraho azobasesekariza ivyiza, agwize uruvyaro rwo mu nda zanyu n'urwo mu masho yanyu n'imirima yo mu ndimiro zanyu, mu gihugu yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha. Uhoraho azobugururira ijuru, ari ryo bubiko bwiwe buninahaye, ngo ahe igihugu canyu imvura mu gihe cayo, ahezagire n'ibikorwa vyanyu vyose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Uhoraho azobagira umutwe, ntazobagira umurizo. Muzokwama muri abo hejuru, ntimuzoba abo hasi. Nimwumvira ivyagezwe vy'Uhoraho Imana yanyu mbagera uyu munsi mukavyitondera mukabishitsa. Kuvayo 23 ku 25 haravuga ngo ariko jewe Uhoraho Imana yanyu aba ari jewe musaba, nanje nzohezagira ivyo kurya vyanyu n'amazi yanyu, kandi nzokura indwara muri mwebwe. Mu gihugu canyu nta uzokororesha inda, nta uzoba intavyara. Ibitigiri vy'imisi y'ukubaho kwanyu nzobishitsa, ntimuzokenyuka. Nzotuma igitinyiro canje kibitangira imbere, nce ivuta abantu bose muzoshikamwo. Ntume abansi banyu babaha ibitugu babahunge. Imana nihabwe icubahiro. Gusubira mu vyagezwe igice c'indwi ku murongo wa 12 haravuga ngo maze ngo nimwumvira ayo mateka ashinzwe mukayitondera mukayashitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashikiriza isezerano abagirire imbabazi nk'uko yarahiye basogokuruza. Azobakunda abahe umugisha, abagwize. Azohezagira uruvyaro rwo mu nda zanyu n'imirima yo mu ndimiro zanyu, n'amasaka na vino
n'amavuta ya elayo no kugwira kw'inka zanyu n'ukw'imikuku yanyu abihezagire mu gihugu yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha. Muzogira umuhezagiro gusumba ayandi mahanga yose. Ntihazoba ingumba y'umugabo canke y'umugore muri mwebwe canke mu masho yanyu. Uhoraho azobakura kw'indwara zose. Ntazobateza n'imwe muri za ndwara mbi zo muri Egiputa nk'uko muzizi, ariko azoziteza ababanka bose. Kiri ico gice ca mbere Imana iriko irabereka ukuntu yifuza ko babaho bari mu mugisha wayo, uwo bazohabwa bawuhawe nuko bayumviye bagashitsa ivyagezwe vyayo bakayumvira. Imana icibereka ikindi gice kigira kabiri c'ibizobabako mu gihe batoyumvira. Ivyerekana ko umuntu ari ku muvumo nibihushanye vy'ibi twamaze kuvuga. Imana ibwira Abisirayeli bizobabako niyo banka kuyumvira ntibitondera ivyagezwe vyayo ngo babishitse. Imivumo izobabako niyi: ngo bazocishwa bugufi, habemwo ingumba, habemwo indwara, habeho ubukene, habeho kuburanirwa, habeho kwankwa, habeho divorce, ingwara zose za zindi twitwa maladie chronique n'ibindi vyinshi usanga ari uruherekerane mu muryango. Ivyo vyose ni ibintu biterwa n'umuvumo watewe canke wavuye kuri iki canke ikindi umuntu atabazi mu vyo twamaze kudondagura. Subira mu vyagezwe igice ca 28 turera ku murongo wa 16 baravuga ngo: muzogira umuvumo mu gisagara, muzogira umuvumo mu ndimiro, mu bisimbo vyanyu hazoba umuvumo, bono mu twato twanyu mucumbamwo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzovumwa, boni imirima yo mu ndimiro zanyu, n'uruvyaro rw'inka zanyu n'urw'imikuku yanyu. Muzogira umuvumo mu maja no mu maza. Uhoraho azobarungikira umuvumo n'amananiza n'ubwihebure mu vyo muzogerageza gukora vyose, gushitsa aho muzorandurirwa mugaherengetera. Muhowe ibibi muzoba mwarakoze vyatumye muheba. Uhoraho azobaterera ikiza kibumireko kugeza aho azobaherengetereza mu gihugu mugiye kwinjira. Uhoraho azobaterera ibizotuma mugenda mukonyera no kugwara inyonko n'ibivyimba birurumba n'indugumba n'ikigatwa n'ukurumvya n'urugi rw'agahezambuto. Bizobakurikirana gushitsa muhonye. Ijuru ryo hejuru yanyu rizomera nk'umuringa, n'isi muhagaze ko ibe nk'icuma. Mu gishingo c'imvura Uhoraho azorekurira umusenyi n'umukungugu mu gihugu canyu gushitsa murandutse. Uhoraho azotuma muneshwa n'abansi banyu. Muzojana inzira imwe mubateye, mu kubahunga muce mu nzira indwi. Muzoba akumiza mu bihugu vyose vyo mw'isi. Imivyimba yanyu izoba inyama z'ibisiga vyose vyo mu kirere n'iz'ibikoko vyo kw'isi. Ntihazogira vyamurura. Uhoraho azobaterera ibihute nk'ivyo yatereye abanyegiputa, no gusiduka amagara n'urukemba n'amahere, ivyo mutazoshobora kuvugwa. Uhoraho azobaterera ibisazi n'ubuhumyi n'ubuyingiyingi. Muzogenda mukabakaba ku murango
w'amashoka nk'uko impumyi ikabakaba mu mwiza, kandi ntimuzogira ukuboko kwiza mu byo mukora, muzokwama muhahazwa munyagwa na ntaryo atakibatabara. Muzosaba abageni barongogwe n'abandi, muzokubaka amazu ntimuyabemwo, muzotera imizabibu ntimuzoyamura, inka zanyu zizobagwa mubona ntimuzoziryako, indogoba zanyu zizonyagwa murorera ntimuzozikomoregwa, intama zanyu zizohabwa abansi banyu ntihagire ikibatabara, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazonyagwa bahabwe irindi hanga, amaso yanyu azokwama areretse ahere mu nzira burinde bwira, kubwo kubakumbura ataco mushobora gukora. Imirima yo mu ndimiro zanyu n'ivyo mwakoze byose bizoribwa n'ihanga mutazi, muzokwama muhahazwa mucuraguzwa na ntaryo, bitume musazwa n'ivyo amaso yanyu azobona biba. Uhoraho azobaterera ibihute bibi mu mavi no ku maguru mudashobora kuvugwa, mbere azobibateza bihere mu bworo bw'ikirenge bigeze mu gitwariro. Uhoraho azobatangana n'umwami muzoba mwimikiye, abatange mu maboko y'ihanga mutigeze kumenya, mwe n'abasogokuruza. Muzosohora imbuto nyinshi mwimbure bike, kuko inzige zizobirya. Mu gihugu canyu cose muzoba mufise imyelayo, ariko ntimuzokwisiga amavuta yayo, kuko iyo myelayo yanyu izorumba. Ibiti vyanyu vyose n'imirima yanyu inzige nizo zizovyihariza. Abanyamahanga bari muri mwebwe nibo bazogenda barushiriza kuja hejuru, namwe muzogenda murushiriza gusubira hasi. Muzoja kubagurana, ariko bo ntibazoza kubagurana. Bo bazoba umutwe, namwe mube umurizo. Kandi iyo mivumo yose izobashikako, izobakurikirana ibahamvye gushitsa aho muzorandukira, kuko muzoba mutumviye Uhoraho Imana yanyu ngo mwitondere ivyagezwe vyiwe n'amabwirizwa yiwe, ivyo yabageze. Iyo mivumo izoba kuri mwebwe ngo ibe ikimenyetso nakumiza bono ku ruvyaro rwanyu ibihe byose, ko muzoba mwaranse gukoreranira Uhoraho Imana yanyu umunezero n'umutima ukunze, mugifise umurengera wa vyose. Nico kizotuma mukorera abansi banyu, abo Uhoraho azoba yarabagomoreye kubatera mufise inzara n'inyota, mwambaye ubusa, muburaniwe muri vyose. Azobambika ingogo y'icuma mw'izosi gushitsa ahazobaherengetereza. Uhoraho azobaterera ivyago vy'igitangaza mwe n'uruvyaro rwanyu, bizoba ivyago bikomeye vy'igihe kirekire n'indwara zikomeye z'igihe kirekire, kandi za ndwara zose mwahora mutinya muri Egiputa azozihindukiriza azibateze, namwe zibamateko. Mbere n'indwara zose n'ivyago vyose bitarinze kwandikwa mu gitabo c'ibi vyagezwe navyo Uhoraho azobibateza, kugeza aho muzohonera, kandi muzosigara muri inkehwa, naho muzoba mwanganya ubwishi n'inyenyeri zo kwijuru, kuko muzoba mutumviye Uhoraho Imana yanyu. Kandi nk'uko Uhoraho vyamuhimbara kubagirira neza no kubagwiza,
niko bizomuhimbara kubahonya no kubatikiza. Muzorandurwa mu gihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire, kandi muri ayo mahanga nta mahoro muzohabonera. Ntimuzogira uburagamo bwaho mushinga ikirenge. Uhoraho azobaha kwamana imitima ihagaze no guhera mu kajisho no kugenda muhondobereye mu mitima. Muzokwama mutegekanya ibigiye kubabako, mwamane ubwoba ku murango no mwijoro, atakizigizigi cuko mugikira. Buzoca mugire mutiyo bwira, buzokwira mugire mutiyo buca, mubitewe n'ubwoba buri mu mitima yanyu bwayiranduye, hamwe n'ivyo amaso yanyu azohora abona. Uku niko Bibiliya yerekana ibintu bizoranga umuntu ari ku muvumo, nk'uko tumaze kubisoma mu ijambo ry'Imana. Twokongera ko ibindi byerekana ko umuntu ari ku muvumo. Nimba hari ibintu vyama bigaruka mu muryango urunganwe ku rundi, umuryango ukama ubonekamwo abasuma, basambanye, abicanyi n'ibindi vyaha, bikagenda bigaragara nk'uruhererekerane mu muryango. Nimba hariho sekuruza yarafise impwemu y'ubusambanyi, ubwicanyi, ugasanga hama habonekamwo umuntu afise iyo mpwemu, ukuvuga uwo muryango uriko umuvumo. Ingwara z'uruhererekerane, ingwara zama zigaruka mu muryango urunganwe ku rundi, uwo muryango uri ku muvumo. Kwama ufise uburibwe mu mubiri, ariko niyo woja kwivuza kwa muganga ntagire ico babona. Kwama utwara inda zigakoroka, umuryango atawaho agira ubukwe, n'uwubugize urugo rugaca rusambuka. Umuryango wama ubonekamwo abantu biyahura, gupfa bakenyutse. Umuryango wama ubonekamwo abicwa n'amasanganya. Umuntu ashobora kwiga cane ariko ntigere aronka akazi, mbere ivyo akora vyose ntagire na kimwe kija imbere. Ivyo akoze vyose bigaca bipfa. Guhembwa amahera menshi, ariko ukwezi kugahera winjiye no mu madeni. Ibi vyose ni ibintu bigaragaza umuntu ari ku muvumo.